buzima bwo mw'isi hariho inyungu n'uruhombo. Uyu munsi namahungutse menya ko ejo hari uruhombo. Isi ni kwimera, hari abatunze bari bakenye, hari n'abari batunze bahombye. Abo ubona batunze ubu bakora ijoro n'umurango kugira ntibasubire guhomba. Abo ubona bakenye ubu bakora ijoro n'umurango kugira ngo basubire gutunga. N'utaratunga na rimwe akora ijoro n'umurango kugira arabe ko yotunga. Abantu benshi ubu turi kwiruka turondera ubutunzi aho tutabubitse. Umutunzi arinda afata arashika ku byo yashaka, n'umukene akarinda afata arashika ku byo yashaka. Kuva aho twirukiye turondera ubuzima, nta nyungu mw'isi turaharongera. n'abo twibwira ko bayironse kubw'uburuhe bahakura indwara zidakira. abafise amahoro n'abari muri Yesu. Isengesho ryabo, Mana duha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Abantu bose ubu bakora birukanga kugira barabe ko boshika ku buzima. Uwukorera uwudakora yiruka kugira arabe ko yokora ivyiwe. Uwukiba muza panza akora yiruka kugira arabe ko yoronka inzu gwiwe. Ufise inzu yiwe akora yiruka cane kugira arabe ko yoheba kugenda n'amaguru. Akora arondera imodoka, ayironse yumva hari ibindi ahajije. Nta n'umwe arazwa n'ivyo afise, umwe wese aguma yirukanga. Benshi ntibanibuka gufasha ababo, kandi muri bo harimwo abakirara inzara. Isi kwereka ko ata kintu na kimwe ufise, kandi umenya irya Yesu agiye kuza tuzobibazwa. Kuva aho twirukiye turondera ubuzima, nta nyungu mw'isi turaharongera. n'abo twibwira ko bayironse kubw'uburuhe bahakura indwara zidakira. abafise amahoro n'abari muri Yesu. Isengesho ryabo, Mana duha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Kuva aho twirukiye turondera ubuzima, nta nyungu mw'isi turaharongera. n'abo twibwira ko